urugamba jengwana rurazwi kuva kera muri iki gihugu ni n'urw'intwari bereye ivyiyumviro usize kubigira ngo fose tumugire nabi ngo kubera ngo fose ndikumana tumugire nabi kwiki amwagwanye ngiwagira ibyo turiko turashikiriza bitiriko birashikizwa n'abandi nibi ni mu mbarire ingorane twe tuvuga mu nama nshinga amategeko bunese nabonye bagira tableau bavuga zazindi umukuru w'igihugu umushiranganje w'ubutungane umushikiriza manza kizigenza wa republika izo nzego z'igipolisi ziperereza n'izindi abashinga amateka n'abafasha bahagarika ko kaja kabi muri iki gihugu cy'u Burundi ibintu biriko biratujana ahubwo hagufata igihe ngo tuje hamwe abandi sinzi yo bari naratungwa n'Imana agakiyo hagira guti ibyo twese turaba ngo twarize Imana imbere kukiverne mu gihugu utwara uwundi ninde Ngo amazi n'ubuzima kandi ubuzima n'amazi aseseka nibayore Samuel Sopota Burundi kazi ngiki kinyobwa mpabwa abantu kije gutuma ubuzima bw'umuntu bumererwa neza so Burundi gusa nikiremwa muntu itari cyo cyose uruganda Samuel Sopota Services watuzaniye amazi mpabwa abantu meza kandi azimbutse muri Samuel Sopota Services tugufitiye amazi y'ubwoko butandukanye ku rugero wowe nyine wifuza ego turagufitiye iritiro rimwe n'inusu iritiro rimwe mililitiro 500 tutibagira mililitiro 300 zizimbutse ku rugero wowe nyine wifuza amazi Samuel Sopota uyasanga mu Burundi bwose mu mabutike amaalimentation mu mahotel n'ibindi bibazo bitandukanye badandaza ikanama wifuza kunywa amazi ku bwinshi murahawe ikaze wirongera amazi aryoshye y'akanovera kandi amara inyota mufite mubaza twakure kuri 66 49 99 51 Samuel Sopota Services uruganda rukora amazi meza zimbutse sizere ku buzima bwiza muri yo misi yeze harabaye ikintu kidasanzwe hari tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu mu bihumbi 2026 cabereye mu ntara ya Ngozi kuri centre y'Ingozi quartier bita Kinyamisanzwe mvukamo ntuyemwo ahari propriete yiwanje nyene familiale meme twakuriye hasanzwe hari ubunywero bufasha abantu kuruhuka ku mugoroba iyo bavuye ku mirimo nibindi butanza akazi kugwaruka rutari ruto kuko ubunywero bwisununuye hanyuma hari hagize imisi hari icika ry'umuyaga nkuba rimaze imisi ryavuye ku cyo bita transfer ngo cari cahiye haragize imisi hari umwijima n'amaplaxore twari yarahari ugasanga ntatena umwanya munini nari kombaza bime directeur general wa Régie des Ingino dufasha ico kibazo kandi ari karakidufasha mugabo rero hari inkozi kibidasanzwe yasengere muri uwo mwijima yinjira afise inkoho yinjirana inkoho n'agapfuko kuba karimwo grenade impuzu z'igisoda shasha n'ibotine abitwara ahantu muri kwa ahantu hakunda kuba hari abakara ajyayo mu bakoresha mu gikoni mu gukinjika ivyo abakiriya bariko barasaba babiterekayo utegore ngo baruhari twagiye twaze hirya no hino ababikora bashaka guca bagenda ngo babwire mu gipolisi ko afise inkuru hanyuma muri iryo joro nyene bukeye uriko buraca mu bucagucagu baca bagenda bagera polisi kiza kugira fuye perquisition ngo hamaca bacerekana ati turafasha ibigwanisho kwa Faustin Ndikumana iwe muri property nce nitwa ko jewe ntunze ibigwanisho bicira umuriro irementanya ridasaye ko ndicira umuriro donko nshaka guhunganya umutekano w'igihugu kamara amazi hanyuma novuga ati ya mana dusenga idasanzwe
yarabikoze kuko ujejwe umutekano w'aho hantu yaciye abibona butaranaca muri iryo joro nyene, ataza guhamagarajira n'abandi bakozi baraza bakibibona bihutira gutelefona inzego z'umutekano. Igipolisi ati muze mudutabara twebwe turabona ibintu byateye amakenga, tubonye inkonga abakiriya bagiye, murazi ko akabarara k'abantu benshi tubibonye ubunyene, hariho n'umufuko tutazi biwurimo. Inzego z'igipolisi ziraza, haje icegera cy'utwara igipolisi mu ntara ya Ngozi, azana n'umuopeje aza kugira nyene PV nyene vyagenze. Barashika barakura uwo muzigo, barakura ivyo gacareza barabitwara. Cadutangaje rero na wakoze rero ko ari batandatu baciye bafatwa ngo bagira enquête, barafunga abantu batabura kubaza ati none abantu batabaje baja gufungwa gute? Igihe twese twaratuduti bati bari mu enquête, ayo ma enquête yego ni mu bumvirize nibisanzwe, mugabo ivyumvikana ingene umuntu hariya naho yoguma ku kazi uwo muhamagara ukagira ico mubajije kuko yago arinza gutabaza ntari karaje. Hama opeja araheza dossier mugabo nta kintu kiri charge kiri kuri abo bantu uko nta kihari, taje no kwa procureur nta kihari, abandi karabaza nawe nta charge ko nta kintu infraction nimwe bagira. Mugabo tugatangazwa n'ingene umengo hoba hari indi bintu bishaka kubandanya kuri yo affaire, kuri yo affaire. Ikindi nuko habaye inama y'umutekano, harabaye inama y'umutekano irimwo inzego zose za province, zikunda kuba ku wa mbere, irongowe na buramatari wa Butanyerera. Inzego z'igipolisi zose zihari, urazi ko bagira indego z'igipolisi z'igisirikare, ba procureur, abajejwe iperereza, abajejwe ubutungane bateje bose ariho bari. Ico kibazo kiravugirwamo. Polisi yaje aravuga ati ico kibazo kimeze uku, abakozi bo muri Butanyerera baratwitelefoneye baratubwira ko bafise ikibazo, turaza turagera turabatabara. Abantu batabura kwibaza ati none batabaye bopfungwa gute? Ngo namatohoza. Okay, ayo matohoza rero sinzi yuko abantu bihisha mu matohoza. Hanyuma rero muri ico gihe nubwo bunye ruca baburuga, ico rero twebwe twagira dushikiriza abarundi n'abakungu, FAUSTIN NDIKUMANA nta bigwanisho atunze, nta bigwanisho yigeze atuga, nta bigwanisho azotuga bicira umuriro. Iyo siyo ngwano yiwe, birazwi urugamba je ngwana rurazwi kuva kera muri iki gihugu. Ni n'urw'intwari ibereye, ivyiyumviro, ubwenge, politike z'igihugu, amategeko icavuga, iterambere ryoza gute, ivyo twize, ivyo tubona ahandi kuri igihugu cyacu kivyo buraka kaga. Niyo ngwano ya FAUSTIN NDIKUMANA birazwi. Ushaka kunemeka ivyo bintu vy'ibigwanisho nakamara amazi, nasubiza ubwenge, hakaru twasubiza ubwenge, fuzeri kubara ibigwanisho bihuduguriye hejuru. Twagira kandi twiyamiriza iyo ngendo igayitse, iteye isoni ikiri muri iki gihe, bimwe mengo vyirementanya muri no myaka. Abantu nkabo igihugu babyo ngwane dufise gifise turiko barosera zigende cyo tera imbere kagira gute, uwe nabakaba kizinduka ngo je gucirirwanisho kwa naga. Murumvika kwa ibihe tukirimo harimo gukoze bw'ikibi burenze, mugabo harimo n'ubujuju bucagata muri abo bantu, kuko yabona ingene uriko uracafuza isura y'igihugu, kufa yuko ibintu nk'ivyo biba mu gihugu. Ugasanga ni kuratesha icizere ku nzego igeze ko byanza ko zibikora gatagubwiza ati rero n'inzego ziriko zikora iki, cyo bita credibilité des institutions. Yugo none bashaka ababimba gikora nk'ibintu nk'abene ibyo, ukawifuza ko umugwiza atunga yoza akagishira mu mutangira gute, bakigenza uko kona kamara amazi. Ico gituma dusaba inzego zikomeye z'igihugu, umukuru w'igihugu
umushiranganje w'ubutungane, umushikirizamanza kizigenza wa Republika, izo nzego z'igipolisi ziperereza n'izindi, abashinga amateka bahagarika ko kaja kabi muri iki gihugu cy'u Burundi. Vy'imurementanya by'ibiki ibintu biteza urubwa igihugu babihagariki n'umuvumo turiko turikwegera. Abantu bapfurwa bagira iki? Umushiranganje w'intwaro w'ubutungane yari mu nama nshinga amateka, hariko aravuga abantu bapfungiye ubusa, avuga ati abantu bapfunga, umukuru n'amashinga amateka izo ntwaro zo mu butungane iyi si kanki abantu babahe barisi igipolisi baho bapfunga vyanka ko bafata ingingo bagira gute ibigenze gute. Inzego zihari, le ministère public est unique et hiérarchisé. Ibintu ngivyo bishobora kubana muri n'ibintu by'akamaramaza muri bibi. Barakwiye gufata ingingo bagatuza ivyo bintu, tubateye akabo kuko ni ka example ni naho abantu barateramira avuye kuzi bakagira gute. Hanyuma taxi tugatanga mu ikomine nyene n'iryo terambere rya komine, amarodo va turi hamwe ikomine muri za obere niki. None umuntu agifise comportement ngiyo acigenza uko mu gihugu kigendera ku mategeko les valeurs républicaines nizo bakwiye kudefanda izi nzego bagashika intwaro rusangi agateka kazira mu turwa turavuga ubutungane kurubwa kuri ubutungane bateza urubwa ya justice bige biriko abantu bidoga biriko biragaragara. Ukiverne mu gihugu ubutwara uwundi ninde? Nzego ubutwara uwundi ninde? Ufata ingingo ninde? Antadoro ufata ingingo ninde? Haro baprokire haro bose bese barabona situation yuko none ikibazo gishagihagarara he. Baba runza wumva ngo turiko tura telefone ngo umuprokire cyangwa tubire ngo bamwire ko pressure bagire gute twama tuvyumva. Cyo gituma n'ubundi dusaba mbere ni yuko turasabana na procureur w'Ingozi iyo dossier yashikiye ko hakore nyene nk'umugabo haranira ubutungane hare kuri izo zira karengane yabo bana batandatu abana muri iki gihe cy'agashomeri abana bivire mu gashomeri bahejeje universite bahejeje izo za humanité n'andi mashuri yisumbuye bari bironkeye ubuzi gera comptable caissier sécurité guserva batunze imiryango bamwe bashaka no kubana biyigira bagira iki nawe nguraje kurasara gushaka FAUSTIN NDIKUMANA ugaca utubangwa ariko ngo binjira mu gasho. Abana ariko bazira iki s'il vous plaît? Tusaba ningo ntera kama abo babari kure baje kwibandaiza kwibera ubuzima bwabo bwa misi yose. Ukabona ko aho uri nyimba wakoze ivyo bintu ukabona ko uri umuntu ari karagenda uza gufungisha abana bifite imyaka 20 ningahe ningahe bakitangurira ubuzima biviriye mu mashuri. Muraza agashomeri kari muri iki gihugu mugabo nguri kubaza kurondera ucafuza ngugira iki ariko haragera intuze yuko abantu sinuba ngo guhindura ingendo guhinduza ingendo bamwe kubahinduza ingendo kandi inzego z'igihugu zikabikora kuko tubandanije uku iyi sura y'igihugu twirirwa baravuga ngo ibikiri biki ngo abantu ngo ntibeze ibi byose bitera biva ngaho. Procureur General w'Ingozi kora nk'umunyabutungane dossier est vide
abantu bareze igipolisi barabivuze baravyema barabivuga abapolisi barabivuga none abantu bapfungiwe iki gushika ryari zange tugira iki sinzi yuko wari kuvuga ati nakavyi abantu barakwiye kugufata sinzi ko ari kuvuga bavuga ngo usize kubigira bavuga ngo fose tumugire nabi ngo kubirwa ndi fose ndikumana tumugire nabi kwiki ngwagwanye wagira ibyo turiko turashikiriza bitiriko birashikizwa nabandi nibi ni mu mbarire ingorane twe tuvuga mu nama nshinga amategezo bunisi nabonye bagira tableau bavuga zazindi nta bantu babonye icegero cyenda amashinga amateka berekana ngo ingorane zihanze abanyagihugu bagiye kugirisha enquête ntimwazisomye iya enquête ni FAUSTIN NDIKUMANA ari yayikoze ejo bundi mu gikorane se n'umukuru w'umuganga avuga ati aha karengane turiko turakora hanaha muri zane tubuza abanyagihugu kwidandariza bwira gute tubiki tuti twihanure ati abanyagihugu nibatanyirwa ni nk'amazi ibijya nije nabivuze umushiranganje wega cha leta ibyo yirwa ati haguruka iki bingana gute umukuru w'uwenye ndije ari bavuga muri obuha ibintu biriko biratujana ahubwo hagufata igiye ngo tuje hamwe abandi sinzi yo bari n'ubujuju burenze ubu hageze ko abarundi bahaguruka bakavuga tuti igihugu tugisove gute tugishire ku murongo gute kije hamwe n'ibindi iyi myaka turiko turatakaza tugwa muri ubujuju mu ndyane baravye amahinguro ugasanga turi nyuma ibingigo ziko zirafata z'amakuzi bigusanga zimengo zitera kuzidukumira zigira gute kugira conscience ati tuje hamwe turabinge n'iki kintu tubigorora n'abavuko no musi bavuke jo igihugu mugabo tukaguma muri bwa bujuju bumwe bwo hasi je nibaza yuko hageze kameme yuko na cyane cyane inzego z'igihugu ego zifata ingingo ziboneka kuko abana bashaka bagira inaba abandi haje Imana iratubona twese ico kiri mushaka gukora mukorera umuntu Imana itubona twese inzego z'umutekano nabisubiyemwo ziri clair inzego z'umutekano z'igipolisi izo nyene tuzi visikuze ziremanga neza ko ari bo batelefone babatabazi inzego z'igipolisi z'umutekano kuri byo gushika no munsi uko tubizi gene tuzumva nta kibazo kihari mugabo dossier yita ko iri mu butuga ko nitegeza kujicisha kwa OPG akagira PV ibyo yabonye nibiki habikaja kwa procureur ubu rero urazi ko hari bya bintu mu Burundi biba muntu witwi ukabura ufata ingingo ukabura ugira gute kibazo gihagaze ga mugabo twe tunavuga tuti twateye akamo tutera akamo procureur n'abandi basosho ico bagira ico bafashije harabahari nagateye akazira n'abandi bantu bose bogira ico bahanure uyu mugujira agateye akazina muntu bagira ico bahanuye nimwe tuka tuti bishobora bitakarisha ikizere c'inzego nkuko umengo mu nzego ntawe umenye ufata ingingo ntawe ugira iki Binga c'abarongo ubutungane ngo ntabuze ngene bukora ngo bugwaye hehe ngo bwamunzwe niki ibyo byose ucumengo biko bija kumugaragara ikibazo cavugiwe mu nama y'umutekano kiba kivuze kumugaragara abura amatara ro bari bakinje kiba kivuze kumugaragara vya bindi wabona sura kwa yabikoze avuga ati reka ngume nkorera mu rufuri ngiribi naho ivyavuzwe kumugaragara ari ibi ntore duteri akamo inzego abo bantu bashaka gukora ibintu bagira ikibodonda bagira iki
babigize kuko amfe ndo konte inzego zishatse kugira enquête zirashobora kuzabona abantu bari nabi nabo bashobora kubabona kumira bufise n'izindi nyungu bashaka kubikamisha bagira iki niba baba ngo c'est population carcérale umushikiranganje ubutugane no muvise mu nama nshinga amateka kuvuga ati FAUSTIN NDIKUMANA agiye kugira ngo guhorokerwa ihibambewe kabisa ihibambewe jewe ibanga ni ryarindi ntaco niyagiriza ndabona ko niko nafashe igihugu ukiri kijuju canke uri mu mwijima ukabona ko jewe ndi umwasi w'igihugu n'ije nkwaye igihugu jijuka canke uzotinda ujijuke kuko iki gihugu turagisangiye n'ubwato turi umwe twese turiko dushikirwa twese ntangura ziriko ziravugwa zitagushikira gusa uri kijuju nyene kimwe canyuma wewe ushobora kugenda ugategura ibintu nkabijya uja gatwamwe ubujuju kabisa nuko utazi n'igihugu nyene kibaho canke gitagira gute ubonera hura ugabugarukiriza hafi rimwe nibyo hari igihe tubibona ibindi naho umuntu aratongwa n'Imana agakiyo hagira gute ibyo twese turaba ngo twarize Imana imbere ejo bundi hari umuntu umukozi w'Imana w'umugenzi yandikiye abwira ati horere ndakubwira umugani uri muri Bibiliya w'umwami yarakomeye n'intwaro yiwe yitwa Nabukodonozoro ati yashatse kubwira ngo abantu basenga ikigwigomana ciwe ati haramwe abagabo babiri batatu uwitwa Shadrach Meshach na Abednego banse kubaha ibyo bintu by'ibigirwamana ati baterera mu nyenga y'umuriro Imana yarabakingiye bavayo ni fresheur babateye mu nyenga y'umuriro bavayo ni fresheur neza ati mu nyuma wa mwama ahubwo Imana yaramuhanye amarindwi arisha mu ishamba kandi arwarakomeye ivyo rero Imana ishatse gukingira umuntu iramukingira aho kantu karanankoze ukuntu umukozi w'Imana yakanyandikiye ati burya abamureba burya byo mukora na mwebwe Imana irababo sinuhagarika rero nukuri sinuhagarika ufise ivyo nanyumve iyo yakingiye abo izo ntoye nanje zonkingira mu bisanzwe ndabisubiye mwerege ivyo nkiyo aho bavuga bati atabantu abavuga ati bubaha ivyo bigirwamana n'ibiki mu bisanzwe bariko baragusigura bina bakwiye tuti ni hari nk'abategeko kubwira tuti ubusuma bubaye ubwicaye bubaye abantu bakoma amashi no ntibishoboka on peut pas y croire ntibishoboka kandi n'abandi baravyemanga ko bihari nibazero yuko abo bantu boteshwa bagata tugahamagara n'inzego z'igihugu ko zobahagurukira kugira iki Burundi bwisubiza iteka ntitwambe turiko turakwiya ubutwari n'amashinga amateka ubutungane murakoze ejo vous remercie.